Bafise muhejeje gutsinda urukino rugira indwi inyuma y'inkino zitandatu urukino rwa mbere mwaratsinze rwa kabiri muratsindwa rwa gatatu muratsinda rwa kane muratsinda rwa gatanu muratsindwa no rwa gatandatu muratsindwa urw'indwi mwakoresheje umukenyi wawe kugira ngo mushobore gutsinda kugira ngo muzoshobore gusohokera igihugu. Ahanini twagarutse ku byo twe twakoze ubwa mbere abaravye match za mbere barabonye ingene byagenze twagerageje gukinisha amataye dufise abantu bashobora guhindagura muri defense kandi nibaza yuko byaduhaye intsinzi zitatu za mbere. Rero turavye ingene twabikoze muri game 6 na game 5 ntavyo twakoze neza, defense ni twari tumeze neza cyo twakinishije 80-90 points et ça c'était pas nous twagwa tuti ibintu twebwe vraiment. Donc twararavye ama video turagira n'umubona n'abakinyi turaganira tureshanze kugira ngo dushobore kureponda uno munsi ni biri babonye abahungu bacu baje bafise ishaka urabona ko naho twumwe turi inyuma bagarageje kugaruka muri match ntibigeze baheba kushika naho ku minota ya nyuma tagiye gutsinda. Cyo kikira bakora ko ku muguru nani twarabonye ko Dinamo ikomeye cyane na cyane amashooting bakunyi babo ariko no tukabona yuko amashooting atabaye menshi cyane ko skurande rwa Dinamo mbega uno munsi nakaye no bwa kabijya nakoresha kugira ngo amashooting ya Dinamo abe make ivyo birimo muri plan dufise plan defensif dufise kubera urana izi match 5 na 6 mwana bibonye ko dufise cyane. Rero twagwa tuti duhagaritsa ry'amashoot peut-être turashobora kurimita impact y'abajya ba shooter babo muri iyi match kubera biratwica. La fois passée, il a eu 4, Sele a eu 4, ça fait 8 points, 8 paniers à 3 points, c'est 24 points. Encaissé Goutionyene. Donc, tout le monde a scoré à gonflé, il y en a 2. Et l'autre, il a dit qu'il ne savait pas, on a fait taille, il a fait un switching, il faut répondre à kuri bijya bintu kuburyo tutareka bajya abahungu babo ngo bashute uko babishaka. Mugiye guserukira igihugu kandi navuga yuko iminsi ari mike isigaye ko n'umukwezi kw'icumi kandi nkuko mubizi Road to Bar ni ikintu bwa nihiganwa ritoroshe na gato mbega tugiye kuraba effective y'abakenyi b'urunani aba tubonye muri playoff nibo mugiye kugumana cyangwa urunani rugiye guhindura. Uwo harashari karwe ngo twipononse kuri ico kintu cya effective mugabo nibaza ko harimo amayelema amwe tuzogerageza kuhotena turafata umwe ngo twicare turabe abo tuzohura kwanza ifoko tureponda kwanza kuri nzenya yabo tuzohura nabo hama turabiki ico dukeneye aho twoba tugwaye kugira ngo turenforce. Rero ubu haracari kare ya competition si yoroshe si yo kuvuga gupfa kuja gukina murazi kwise n'ama siko no bwa alimentation zayo urumva tuzoraba bikenewe hama tubikore sino that's ko turi prêt kuja gukina hari yayi dufise umugwi mwiza n'abakidufise ni beza ni hasiye gusa yuko twitegura nta kindi. Coach atuje turigejeje kuraba turabona yuko muri rusange muri no misi abakunzi benshi ba basketball mushobora kutubwira nivu ya basketball no musubira iri gubego rushimishije cyane nibaza yuko murayibona no ku ma réseaux sociaux ahantu hose bariko baravuga ivya mu Burundi mugiye muraba ama page ama compte y'abantu bamwe batangaza inkino bana yuko basketball mu Burundi kuratangazwa hirya no hino kubera harimo aba international benshi abakinyi bavuye hanze harimo abanyamerika harimo aba Nigeria harimo aba Senegalais harimo aba Canadiens ndazi Congo ibihugu byinshi ngabi represent kandi n'abantu ba ball benshi n'abakinyi ba ball bamaze kwerera bya make barankagira rero n'abakinyi bakinye mu ma G League. Donc isigura yuko basket yo ngaha yaragize novuga intambwe turavye abakinyi bari ngaha anyo bituma na niveau iduga bibaze ko bizofasha n'abakinyi b'abarundi bizofasha muri rusangi basketball ndundi kuja ku rundi rwego. Kuri cyo nyene kandi hariho abafana baza bivanye n'ubutu bw'ikibuga gasanga barose ngene bashobora kwinjira bigatuma atakurikirana urukino ndetse n'abatoza amatike hari gusanga badugije kugira ngo bagabanye igitigiri cyo binjira ku kibuga. Kuganya ikibuga kirabashimisha nse cyane ku basketball tugeze oya naho uvuga ngo kiramushimisha kubera dukinira ku isima ico deja ni ikintu kigoye tudusige dukina ku isima sinzi ko harandi no banzi bakina ku isima henshi nibaza yuko bose bari muri salle bari kuri planche rimwe nemwe n'abakinyi bava hanze biramarimita mu mantuze yiwabo muri jo yiwabo cyo gituma twumva bahamagarira kubaka ikibuga twumva ko biri hagufi mugatura binanyigisha kugira ngo nico kintu kizoza gutuma basketball yacu ijya ku rundi rwego kubera nk'ubu unyi harabasiba kwera izuba bavuga ati izuba ni ginshi ngo ndakicara haje hana abasinya kuza kwera imvura n'abatinya kuza kora buri kibanza sino yo dufite terrain yubatse neza ngaha anye mwari kubona abasumba ngaha arabasigara muhira kora babona izi condition borabiramo zobagora. Rero twizere ko nico kintu kigiye gukorwa vyihuta kugira ngo dushobore no kwakira n'izindi nkino unishobora kwakira n'inkino mu Burundi kubera dufite ibi bibazo nk'ibi urumva unya ni equipe yo ngaha ikina gusanga igaca isohoka nta competition international twakwakiye n'abakinyi bakomeye bari kuzakira ngaha mu Burundi harabatinya bavuga ati bakinira kuzuba bakinira ku isima. Donc twizere yuko ico kintu cyene kizokorwa amatero kuri match
Dinamo yabaye imbere muri match yose bari imbere. Yego. Nihe momo mubona yuko match yabaye yabaswe ku bindi kote? Nigihe twashika nigihe twashika kuri différence de 2 points, igihe Bosse yakubita ijya 3 points ikinjira ukuntu hajyanye je vu yuko byagaruka nyene haji kuri equipe umva vyasigaye yuko turafashe turabagiye imbere. Rero hajya iyo wirutse inyuma ya score match yose ukaje imbere biraguye izindi nguvu kandi yabaza ko nyuma hajyanye atahandi manota basubiye kugira tuje tugiye nguvu zo kugira defense hama turonka n'amamenyereza bakiri bato bashoboye gutahukana cyane cyane agano gatiti dasanzwe yo kwa main coach muri saison bigire cyane muri playoff. Mbega wo kubgawo umva umeze gute tugiye kubona gafisa abandanya muri basketball ngaha mu Burundi cyane twizere ko ashobora kurenga imbibi? Ndashari nga hama sinkora jenyene turafise staff technique yacu ba Alex Baron turi kumwe n'abandi bakinyi ba kera ndabo bamubona bice yajya hafi bara turechange twagana nyene twakora sije jenyene ndafise logo nkora mugabo nabajya abandi turakorana. Rero ko no munsi naronse agashimwe saki wanje jenyene nakabakinyi bafashe kugira ngo ndashike no munsi dushobore gutsinda bakanyizera bakemera ivyo ndababwiye. Na board management yacu iranshigikira ivyo ndimo byose barampanura bakambwira abafana biwacu bari nyuma yiwanje barabinyereka baramvugisha bakambwira yuko banshigikiye mu bihe byose ko turacamwo biza canke bibi. Rero ivyo byose birampa energy birampa n'inguvu kugira ngo nshobore gukora ivyo ndikunda gukora no munsi kandi basket ni ikintu nkora kuko ndagikunda ndarara amajoro ndiko ndiga ndiko ndasubiramwo ama video n'ibiki donc gushika no munsi rero akanya nakurunani sakagafisi wenyene nakumuryango wose w'urunani urukino ruheze byo kuja ndacari ngaje ndacari mu kuruna nivyo byo hanze nta ivyo naho ubimenye ubu unya ko ndacari ngaje mu runani je ndacibereye ngaha mu byo wanje. Urukino ruheze wewe coach Gafyisi na coach technique mwarijwe niki? Bo nama ni ibintu bishika muri je iyo uri passionné n'ikintu ikunda ikintu hamuka kironka bikugoye baza yuko nama emotion aza urabaye motifu kuntu. Rero bijyanye ni ibintu bishika subwa mbere bishikiye muri Dar es Salaam 2011 dutwara zone 5 bwa mbere byaranshikiye match ibintu biryoshe bya biraza uko nyine utabizi. Rero urukino twakinye ngaha anye naciye mu bintu byinshi muri imisi ya nyuma hama ni nabaki bari batwizera mugabo jewe muri jewe numva yuko turabishoboye n'abakinyi biwanje. Rero ijyangwano duciyemwo twaciye mu bintu byinshi ijyangwano duciyemo ni yatumye numva umengo bonirekuye ni ibintu byanje muko nyene hama sanga byabaye mugabo n'umunezero nta kindi n'umunezero ko rero umuntu aba mazinsa cyane. Tugushimire cyane kandi felicitation. Murakoze cyane ndashimiye nanje.